indirimbo yari yo yose ntibisigura kwijana n'umudiho wari wo wose. Yes. Bisigura buri indirimbo yose irafite umudiho wayo. Ntupfa gutora. Ariko hari gihe uririmba indirimbo uri kurayumviriza ukavuga ati sinoyikorera k'ikintu kweri iyi ndirimbo. Ikisangiza igafite ukuntu kwayo igaragara. Rero je naricaye muhira nkuko bisanzwe ndandika. Nkuko sanzwe nandika. Da telefone Ibreezy uri hendi ku kazi noza tukabonana yego. Ndakubitira mubiri uyu hasanzwe akorera. Kuko n'umuntu twumvikana gose. Yes. Ndahashika ndavuga ati ndakeneye gukora indirimbo. Ati nta kibazo. Uwo mwanya arawumpa turakora ariko indirimbo igeze hagati mbona umenga urukunda ikunze ni runini. Nije namuhaye inspiration. Yes. Ndamuha arumviza agize ati man dukreye ikintu gishasha natwe. Ati ndiko ndumva indirimbo yawe tutofa kuyitorera umudiho usanzwe. Yes. Reka natwe dutora uwiwacu tatuvaho tuwuvuganye. Kare twawitwa Afro Ngonanga. Urumva iyo ngo yari ngoma n'inanga ni afrobeat iri ngaho inyuma. Ariko duta reka tukugira ngo gasone ingoma ziragaragara ntaco katuvuge Afro nanga kabe kagufi. Rero agize ati dutora umudiho witwa Afro Ngonanga tukiri muri studio. Cengize ati nta kibazo gutora ariko sinari nzo kunaza kubugira. Iyi nanga ibintu vy'ingoma tugikora nta kimwe cyari kirimo. Ariko ayindungikiye no muhira twarumiwe. Akazuba kamu gitondo kanyibutsa vya bihe akabeho kamugoroba kakanyibutsa impumuro yawe mukunzi wa begura cyariho cyangwa ntukiriho je mfise ubwo bwo kutazongera kukubona mama. Ahi wacu ikintu cyo gufashanya mu kijanye n'umuziki haracari hagahaze. Haracari hakabazo kataratorerwa inyishu. Hari abantu benshi tumwe turabona baja hanze ariko turumva impari. Izo mpari nawe ndibaza yuko kubera ari urimo uratera uja kuko nawe ntukeneye kuzoguma mu Burundi ukeneye kuzoja hanze. Izo mpari wumva ngo naka par exemple nka Mona urabizi ko bari bamutumye ko bena bishe ariko kano kanya ntibamenyanye neza n'abantu bamutumye ko kubgawe kubona tumwe dutera intambwe tuja hanze gusa kumva n'abarimwe barabatuma ko ntibameranye neza kubgawe ubifata gute uvyakira gute iyo wumvise inkuru nkizo? Hello muraho murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ko ari hanze yacu mu nkundire ndababwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nongera ndabaye ikaze mu kiganiro cyacu arico canyu mushikirizwa na jewe Omario kuri ya Gatech TV. Uyu munsi nakiriye umustar ari nkarabica bigacika mu gisagara cha Bujumbura yitwa Zivan canke Vanzi. Afise indirimbo zine kuri YouTube akagira indirimbo shasha bita Missing. Ni indirimbo nziza cyane yakoranye na Ibreezy hariya muri One Way. Ni indirimbo ifise amasanamu meza. Nico kintu cyambere nayikunze nkiyibona. Iri mu mudiho bita Afro Nanga. N'umudiho tari tumenyereye araza kutubwira umudiho aho waturutse ukuntu waje mu ndirimbo yabo. Reka tumwakire araza kutuyagira vyinshi tutari tuzi ku muziki wiwe. Karibu cyane. Asante sana. Mumeze neza? Safi kabisa. Life iringenda gute? Ubuzima buriko bugenda neza ndashima Imana. Aho bigeze ndashima Imana kabisa. Muri muziki naho? Muri muziki naho nyene biriko biraza kandi ku mvuduko munini. Yes. Ndabishima navyo ndabishimira Imana cyane. Reka twihere ku zina ryawe rya Zivan. Zivan ryakomotse kuki? Iyo zina Zivan rikomoka mu mazina atatu. Ni izina ryanje, izina rya mama, ni izina rya papa. Gute rero sigurire. Okay, papa wanje yitwa Zerbabel. Iyo zede itangura niho iva. Zerbabel. Voilà. Niko yitwa. Murundi? Na Murundi. Iyo zede ni hiva. Okay. Hama iyo van riri nyuma. Iyo van riri nyuma, iyo V na A. Ni Vastine, Vastine ni mama wanje. Vastine, Vastine.
uko ni Zevan ni va Vastine Z ya Zerubbabel na va ya Vastine na N yizina giwanje uko jewe nitwa Niyongabire Pamphile. Iyo N rero niyihereza hariya rero niryo Zevan rimatanye rihuza amazina atatu. Umwana wo muri famille cyane ndo umwana muri famille gose. Reka tugume muri famille gatoyo. Uvuka mu muryango w'abana bangahe? Twe tuvukana turi abana 10. Nizeye kutari umuhererezi ko ari guca kwitaba 10. Je ndu w'icenda. Nyabenda. Na je ndu w'icenda. Ni je ndu umuhungu ahereza mu bana 10 ariko uhereza n'umukobwa. Ariko turi 10. Reka ro twisubirire mu mwuga wacu w'umuziki. Umuziki wawutanguye ryari? Kuko ngerageje kuraba ku rubuga rwa YouTube nta ndirimbo imaze no mwakiriko. Ariko YouTube itwereka ibikorwa biriko ariko sivyo bivuga yuko hari umuntu aba yaratanguriye kuririmba. Shaka kumenya rero watanguye kuririmba ryari? Jewe natanguye kuririmba kuko na jewe ndi umunyarumonge nubwo utari bwakimbaze. Naje ino kwishure hari muri 2018. Niho naza kwiga ino mpere mu mwaka wa 12 mashure yisumbuye ku Gikungu Mutangano. Hama ico gihe cose jewe nkiri mu Rumonge nakina umupira w'amaguru bisanzwe kandi narawukina pe. Ariko mu nyuma nubwo nawukina narawubangikanya n'ibintu vyo kuririmba gute sinaririmba ngo nsohoye indirimbo. Naravuza gitari nkavugiriza abagenzi ofite tukaririmba indirimbo z'abandi bantu babayeho. Rero uko bitera bigwira haragera igihe nyene abagenzi bamwe bagize ati nawe rimwe uzuracisha mutwi wawe. Niko gutangura kwandika izitwa ko ari gwanje rero. Ndatangura ndandika ariko je natanguye kwandika iza gospel. Bari mu rusengero. Bari umwana wo mu rusengero. Nubu ndiwe rega. Nubu riwe. Gusa ubwa mbere watambira mu rusengero ubu tambira ku rukuta. Ni ku rukuta ubu gusa n'Imana umuntu ntayibagira. Rero niho natangura kwandika indirimbo ziwanje buke. Ariko ikintu cyo kuzisohora ncari mu mutwe kuko abantu benshi burya usanga dukurira amafamiye atiyifashe. Canka adashobora kuba yemera ivyo bintu. Ugasanga umwana wawe arafise talent iri ahantu iboneka ari ugasanga bivanye na famiye iyo talent kuzosohoka ugasanga bizoba bigoye cyane. Ukabura aho uyisohorera ugasanga uratinya. Rero niko kuvuga ati reka je ndazandike ndazigumane. Rero maze kuza ino kwishura muri abantu benshi tuvukana babino ico gihe nari nsa nk'usigaye hariya je nyene n'abandi bakeye. Rero njino nashikiye ku mukuru wanje ubu ntari hafi ntaraha niwe nashikiye ko rero niho natanguye kuzandika rero ndabikomeza cyane. Niko kubimusaba ati ntitworirimba indirimbo. Hakiza ati nta kibazo. Ndandika indirimbo ndayitorera melody vyose uko nije ndavyigirira. Maze kuyitorera melody indirimbo yari Imana yitwa ndagusasiye indava. Wari uyirimbiye Imana pe ndagusasiye indava. Ugiye kuri YouTube urayibona ko yapanigwa ariko oya si iwanje ni YouTube ni channel yitwa Best Family. Best Family urumva niyo Best Family yo family yiwacu. Bose benshi n'abaririmbyi muri iyo family. Ubisanzwe nka twese kuko twese twakuriye mu isengero hagati. Bamwe baravuza abandi bakagira gute nubwo batabibandanje ariko niho twakuriye. Rero iyo Best Family turayifonda turashiraho channel turaronka abantu badukurikirana bukebuke niko gutangura iyo ndirimbo rero. Tuyisohora turi abantu batatu tuvukana. Abahungu turayiririmba irakundwa vraiment nabo yashoboye gushikira. Kuko burya indirimbo turaziririmba ariko aho zigera ntihasa ntihangana. Ni gusanga ari hato. Hari gusanga ariko ntiyabashikiriye. Ugasanga igituma iyo ndirimbo yo bashikira ntacu ufise. Ukacuhitamo kuyiheberana uko nyene kandi ari indirimbo yoshitse ahantu kure ikanaguha n'ibintu byinshi cyane. Turayisohorera kundwa n'abantu vraiment bakeyi bashoboye kuyumva. Tugize dutereka tubandanye.
nandika iyindi ca ndayisohorana n'uwo muhererezi wacu yitwa Dansile umukobwa y'Imana nyene yitwa Ijambo toujours kuri Best Family turashirako irakundwa nayo nyene uko ariko mu nyuma tuja gusa nk'ababihagaritse nsubiye rero naje nandika izi zindi ariko ndazivanganiza gospel toujours nta gospel je nigeze mbona nta yiriko mvuze muzanditse narandikiza gospel nta nimwe ndasohoramo narandikiza gospel nkandika tuzitwa ngo izisa ariko eka tuzitwa ko nyine anazonyene rega zazigisha amajambo yo gukunda cyane gose nico gituma ndakunda kubivuga ni ya patriote onyene voilà ndakunda kubivuga burya kuririmba izi ndirimbo ntitwozi tuvuze ngo ni indirimbo z'isi burya niza gospel tuziririmbira ku isi nyene gusa buri ndirimbo yose bivanye n'ibiyirimo irafita beneyo kuko nizi ndirimbo turirimba z'inkundo hari nabo zifasha bakijijwe fo akumvira izi ndirimbo abanye nabi n'umugore akavuga ati aya majambo reka ndayatware ndayabwiye umugore wanje ndabe yuko vyokunda kandi bigashoboka bisigura ngo izi ndirimbo turirimba zirafita benezo kandi kuririmba izi ndirimbo sukupagana cyangwa se kugira gute oya rero narazanditse zose ndazishira hamwe maze kuzishira hamwe ndavuga nti Mana umfashe ninaronka amafaranga nzosohora imwe muri zo ariko navyifuza kuzobikora mpejeje ishure rero 2020 niho naheze ishure ntangura rero gusaba mfashe nimumfashe nsohore uko biratangura kuboneka buke bivanye nanje n'ivyo nkora nkongerereza niko gutangura kwiduza ndavuga nti ntangura kwipanga kubijanye n'ukuntu umustar ashobora kuba agaragara niho je nahereye ndavuga ati sinoririmba bampamagaye mu kiganiro sindonke n'akarato nambara ntireka mpere kuri utwo tuntu kwanza hama ibindi nzokurikiza niko kwipanga muri ubwo buryo ibisabwa vyose bimwe vraiment ndipanga niko rero 2024 ubu turi mu 11 kuko indirimbo nahereye ko yitwa Never Rush imaze 6 mois nimba ntibagiye voilà 2024 rero niko kuronka amafaranga ndavuga ati reka rero nipime mu ndirimbo zose mfise reka ntore imwe cancagura Never Rush rero niko kwitwara kwa Ibizi ntivyanyoroye kumuronka ariko naragerageje kumurondera ndamuronka niko kwitwarayo arayakira mbona arayikunze ca ntanguriraho rero imyambaro warayirondeye urayironka niyo mpamvu berewe cyane ndabibona asante sana hama ikibazo je cangira ni kimwe utanguye uyu mwaka wa 2024 nibaza ko ari nko mu kwa kabiri mu kwa kabiri hari yuko umaze gusora imiziki ine no mwaka utarahera mu bisigura mu mezi 6 target mfise ni yihe target mfise iminsi yose target twama twifuza canke twama tugomba mu buzima twama twifuza no gutera imbere kandi uko biri kose ibikorwa ndiko ndakora nibikorwa anytime bishobora kunteza imbere rero ahanini imbere y'ibindi vyose target nipfuza yuko notera imbere niyo target mfise toujours target igira kabiri niyo gushikana umuziki w'u Burundi ahantu kuko birashobora kuva kuri jewe canke bikava ku wundi nkuko hari abarundi benshi babigerageje barabishikako hari abatabishitseko mfise target nanje yo kubishikako rero umuziki wanje ugatera imbere ugatuma iki kirundi gifite aho kigera ugatuma abantu bari hanze bamwe bumva umuziki biciye kuri jewe nubwo abandi babikoze nubu baracabikora ariko nanje nifuza kuba muri uwo mugwi niyo target ahanini itunyoteza abantu ndashaka yuko ubanza kuba kubitira freestyle y'indirimbo yitwa Missing indirimbo shasha nziza cyane let's go akazuba kamu gitondo kanyibutsa vya bihe akabeho kamugoroba kakanyibutsa impumuro yawe mukunzi wa begura cyariho cyangwa ntukiriho je mfise ubwoba bwo kutazongera kukubona mama mfise ubwoba ko boba barakuntwaye cause it's long time
numvise akaji kawe my love oh send me one message. Wow. Waramubonye none ko ari umukumbuye. Ndabona nubone ijya ndirimbo ko ihezi batubwira ati tuzobandanya ndacamurondera nubu racamurondera nibaza ko video baza kuyibona yaza kuyibona ka message ndagakumbuye vyatari. Yes. Ni ukuntu uri musohora imiziki mu mwanya mutoyi atanamezi atataheze ngo yindi ngo basironke no mwanya uribaza ko ari ico bizokongereza canke ari ico bizokwicira? Mu bisanzwe ico kibazo ni ciza cane gose. Je ngerageje kucishura uko ndavyumva. Gukurikiranya imiziki sikosa. Ahubwo ni iyo miziki igerahe. Kwanza wa undi wa mbere wasohora. Nubwo uco sohora uwunde je umwe wawusohoye uyu munsi iyo miziki yawe uriko uyirungikahe? Uri kuyisohorera ku isoko irihe? Canke uri kuyisohorera abande? Sivyo. Kuko burya hari ikintu abaririmvye bamwe bihendera kugasanga avuze ngo nzoririmba indirimbo ce nsubira yindi nyuma y'amezi 6. Ushobora kubigira uko kugira ngo ya ndirimbo yawe ironke umwanya ari ugasanga uri kurava mu bantu. Ugasanga biriko bituma iyo periode wishiriyeho ico kiringo gishobora gutuma utakara mu bantu. Ariko hakaba uwundi nawe avuga ati sinifuza kuva mu bantu uko binkundiye. Akarorero ni Harmonize muri Tanzania. Nuko kumwanya kandi indirimbo ziwe zirashika kure kandi turamwumva kandi n'umuririmbyi akomeye vya hatari. Rero bisigura ngo buri muntu wese afite target yiwe. Bigukundira kuzisohora zisohore ntaco bitwaye. Ntaco bitwaye na gitoyi gusohora indirimbo kuko abantu ubuza warabaronse urukura vyumva. Kandi ejo canke hirya ejo ushobora kuronka show ushobora kuririmba kuko aburi indirimbo uririmba kwera ntazufise. Ariko waraziririmbye zikafita aho zigera uraronka izo performing. Rero bisigura ngo kuri jewe ntaco bizonyishira. Ndiko ndabona ahubwo ari vyiza gusumba. Reka twigarukire naho kuri ni melody hageno yitagote n'injyana mu Kirundi niki umudiho. Tugarukire ku mudiho mwakoreje muri indirimbo shasha yitwa Missing. Mwawise ngo ni Afronanga yaje gute? Ndabizi ko ari producer yayikoze ariko ni ryambere ndayibonye mu muziki mu Burundi. Yaje gute? Ciyumviro caje gute? Hama mu bifatanya gute n'umuziki wawe? Mpereye ku kibazo uvuze iciyumviro caje gute? Iciyumviro caje kugira ngo icambere mukitubaze. Turonka abantu batubaza iyo mpamvu iyo Afronanga ije. Ico ni cambere. Ikigira kabiri ni kugira ngo natwe tuvuge ko twazanye umudiho. Bumve yuko mutari nko mukora ku mudiho y'abandi. Apana yuko imisozi twama turi ku mudiho w'umuntu umwe. Kugira ngo bumve bati naka na naka. Baricaye bariyumvira baratora umudiho wabo. Sivyo. Afronanga rero jewe ukuntu yaje icambere vyavanye n'indirimbo igombijemwe. Kuko umudiho wari wo wose indirimbo yari yo yose ntibisigura kwijana n'umudiho wari wo wose. Yes. Bisigura buri indirimbo yose irafite umudiho wayo. Ntupfa gutora. Ariko hari gihe uririmba indirimbo uri kurayumviriza ukavuga ati sinoyikorera kikintu kweri iyi ndirimbo. Ikisangiza igafite ukuntu kwayo igaragara. Rero je naricaye muhira nkuko bisanzwe ndandika. Nkuko sanzwe nandika. Telefona Ibreezy urihe ndi ku kazi noza tukabonana yego. Ndakubitira mubiri uyu hasanzwe akorera. Kuko n'umuntu twumvikana gose. Ndahashika ndavuga ati ndakeneye gukora indirimbo. Ati nta kibazo. Uwo mwanya arawumpa turakora ariko indirimbo igeze hagati mbona umenga urukunda ikunze ni runini. Avuga ati indirimbo wayiyumviye gute? Nkikiriko ndaririmba amaparole yayo. Umufame wiwe Davina ndibaza muramuzi. Yes ndamuzi. Yaguma avuga ati uko biri kose turaronse chancho wundi. Nyine karayumviza. Kenshi tuba turi kumwe muri studio na Davina tuba turi kumwe. Kenshi vraiment ndanamushimira cyane n'umuntu akunze kumfasha utuntu n'utundi. Umwanya munini vraiment tuba turi kumwe. Umwanya wose tuba turi kumwe. Mwarabaye nka famille. Ni famille. Ni famille ya one way na famille yiwacu ni famille. Kuko ni kenshi tubonana.
Ego vraiment. Rero aravuga ati iyi ndirimbo ni nziza. Ariko wani we yarayigaragarije urukundo ntigeze mbona ku zindi. Rero ndayikoze ndayihejeje. Ntashe acarambwiye acarantelefona arambwira ati man iyi ndirimbo ngoma ndayikore. Tijiyo ngoma ndayicarira ati ivyo uza kumva wowe uraza kuvyumva ni nayiheza. Ariko bivanye n'ukuntu jewe nariko ndayumva tukiyikora je navuga ati reka ndaza kumviriza. Yes. Rero umudiho niwe yicaye ahanini arawiyumvira. Tukiri muri studio twaricaranye turavugana ati none ugomba uyihe umudiho uwuhe. Hagize ati reka je nicare kwanza. Saa 8 z'ijoro indirimbo yari ishitse. Ndayumvirije narumiwe. Ni kuvuga ni wamuhaye inspiration. Voilà. Nije namuhaye inspiration. Yes. Ndamuha arumviza agize ati man dukreye ikintu gishasha natwe. Ati ndiko ndumva indirimbo yawe tutopfa kuyitorera umudiho usanzwe. Reka natwe dutore uwiwacu. Tatuvaho tuwuvuganye. Kare twawitwa afro ngonanga. Urumva iyo ngo yari ngoma n'inanga ni afrobeat iri ngaho inyuma. Ariko reka kugira ngo gasone ingoma ziragaragara ntaco katuvuge afro nanga kabe kagufi. Rero agize ati dutore umudiho witwa afro ngonanga tukiri muri studio. Cengize ati nta kibazo gutora ariko sinari nzi uko naza kubugira. Iyi nanga ibintu vy'ingoma tugikora nta kimwe cyari kirimo. Ariko ayindungikiye no muhira twarumiwe. Tumutipe ibi bintu abikuye. Numva ndayikunze ku rugero rutari bwigere rubaho. Avuga ati man uranyemeje pe. Albizi ni bad man. Uya mutipe ararenze. Ne umuntu akiriho nabwigwe ivyo akora tu. Apana vya bindi umuntu amaze kwitaba Imana ariho mucamuza oya. Umuntu akiriho ukuri ni kuvugwe tu. Yes. Mu murayikoze production igenze neza. Umuntu wese yokumvira izindi ndanagusaba uri murakurikirana kino kiganiro. Ubu nyene urashobora kugira pause ukagenda ukarabya ndirimbo hamukagaruka. Ukayumvira reka tugiye ku masanamu mutakino c'amasanamu ko warakaye. Nararakaye urebe uburyo bwose kwera ugashira ko man video bikabisa neza je zose naraziravye haba ziyo za jeje za crush never rush man ufisa amashusho muta nirihe banga ryo kuba gukora clip nziza kuko hari abantu benshi usanga batabitahura rero nabavuga ngo gusesagura wewe yakoze ibindi ngo umuziki ngo ni audio we kubgawe video nziza uyifata gute? Video nziza ndayifata nk'umuvyeyi ku mwana mu bisanzwe. Umuvyeyi yabuze iyo yitavye Imana umwana akiri muto umwana arajuragirika fo. Rero mu muziki video nziza no mu bisanzwe video nziza no muvyeyi mu bisanzwe ni vyose muri mu muziki. Abantu bakora video ziciriritse si ngiye kuvuga ngo ni kubijanye amafaranga ibiki nibiki oya. Umuntu azi ko akora video iciriritse uwo ishika kure niba kwetu Imana iba yamuteye. Ariko jewe video ziwanje harantu zogera izi wawe ntizihagere bivanye n'ukuntu zikoze. Kuravyumva. Rero gukora video nziza ni kintu kimwe mu bishobora gutuma umuririmbyi ashika kure. Bana wewe uko kuntu waranyandikiye turavugana ukuntu twakora ikiganiro. Ariko ahanini urumva ko gumugaruka ati narakunze amasanamu yawe. Bisigura iyo nza kuyikorera amasanamu asanzwe twari guhava tudakora ikiganiro. Chocho. Voilà, nico gituma ronda kubwira ngo amasanamu meza ni kimwe mu bintu bifashe umuziki w'umuntu canke umuziki muri rusangi. Ugakora amasanamu mato arafite ahantu agera atarenga, arafite umwango yinjiramo ariko akabunda atarenga. Bisigura ngo rero kuri jewe gukora amasanamu meza je naravyihaye ntibisigura yuko hariho umunsi gukehererwa birabaho ukaba ufise indirimbo ariko ukavuga ati sishobora kuyicara igihe kirekire kandi ayisohora ivyo birashika kuko na patriote nta masanamu igira. Ariko igihe cyose bizoba bikiri nkundira ko nkora isanamu nziza nzokwitanga vraiment ndayikore. Turi mu gihe
turimwo turakora cyane kugira dushike kure ndavuga mu muziki ariko nubwo bimeze uko hari ibintu byinshi usanga biduca intege hari ama challenge menshi abaririmbyi bagihura nayo haba mu bo bakorana ku kazi haba mu bo bagenda kudodora ndashaka utubwira ama challenge umaze guhura nayo canke ubona nubwo atagushikira gusa ukavuga ati ibi bintu ibi nibi turakwiye kubivuga kugira bihinduke. Challenge jewe novuga iri ngahi iwacu cyane cyane ikunze kudushikira twe abaririmbyi na cyane cyane abaririmbyi bakiriko baraduga kuko je nishira muri uwo mugwi nta gihe kinini maze mu muziki nubwo Imana iri kiramfasha bimwe bigashoboka ariko hari ivyo ntarashikako. Rero challenge duhura nazo si kuri bose ariko ahi wacu ntidushiranako. Gute? Mu bisanzwe ahi wacu buri umwe ari ukwiwe bitandukanye n'ahandi. Uzubona ngaha indirimbo y'igihugu kanaka ntanize kudondagura ituguyemo y'umuririmbyi agitangura izindi n'izindi zikazunguruka ni kubera iki zozo zishika barini bameze uko. Umuririmbyi akuze arashobora kuraba indirimbo y'umupeta akavuga ati wawo iyi kurikira ingo turirimbane isura yanje ikaboneka muri video yawe biraza gufita ahantu bigushikana ariko twe ivyo bintu bidusaba inguvu nyinshi cyane hari nabo wandikira niba kwishure bisigura ngo ivyo bintu nibitahagarara ico kintu kizoba ikintu kibi kizotuma umuziki wacu guma hahandi nyene nubwo hari ariko baragwana kugira ngo duge navuze si bose ariko harimo parti zimeze uko kuntu. Rero ico oni kintu duhura naco kenshi aho ushobora kwandikira umuntu wizeye ukaza kukwishura ariko nta kwishure ariko ivyo bintu ni bibi n'umuntu azobona ikiganira amenye ko ari ibintu bibi uza kubona ko ari bibi mu gihe ufise ikintu na urondera ku wundi muntu ukandika message akayibona ntihagira ico avuga mana uratuntura. Rero ibi bintu tubishiramo amahera menshi abagerageza kubibona ni bagerageze kudufata mu mugongo nubwo ataco woma ukambwira ijambo biba bikwiye rumva. Rero iyo ni challenge duhura nayo kenshi kandi nitahera izotuma ibintu bitagenda ku murongo nkuko bitegerezwa kugenda. Ikintu kijanye no kudodora naho gusaba ama service ahantu ama location vyose vyarakoroheye ushatse kuvuga kuri indirimbo canke muri rusange? Okay, mu bisanzwe nico ni kibazo ciza gose kandi nguma mvuga nti buri muntu wese azoshobora gutusha iyi link akaraba ikiganiro azogire nimba afise ico yofasha azogifasha. Mu bisanzwe twe turabaririmbyi turarondera ayo mafaranga tukita kubiti n'amabuye kugira ngo ikintu kise neza. Kuko naba abantu dusaba ubufasha nubwo batabuduha ariko indirimbo zo barazumviriza kandi iyo ndirimbo ishobora kumushikana nawe ahantu bivanye n'ico imwigishije. Rero ni henshi dushobora kudodora ntibikunde kubera ko ahi wacu ikintu cyo gufashanya mu kijanye n'umuziki haracari hagahaze haracari hakabazo kataratorerwa inyishu kandi ako kabazo kakazotorerwa inyishu hahandi uvuga ati bana nkeneye location yaha naha nkeneye iyi hotel ndayikorereko umu manager akavuga ati muzane kuko nawe nyene nkakorera iwiwe hotel iwi kaboneka muri video yanje ikarabwa n'abantu 200 ntihazobura abantu 100 bazozaho hano. Ariko ico kintu hari gihe bataciyumvira ugashika ahantu bakakwankira tu ata mpamvu igaragara ihari bakavuga bati ntibikunda ubu vyemeye nawe ukariha ugasanga toujours guma ama dépenses ariko abandi barafatwa ukuboko ibindi bihugu barafatwa ukuboko ugasanga voilà location ahubwo uyo muntu waho ni wahubwa kwingingira kuyizamo ndagusavye uzukorera aha hantu ndakwinginza ariko twebwe suko twebwe turacagira gute nitwe dusohora ariko rero uzokibona ikiganiro baze badufasha bishitse nkifuza location ahantu bizogira ico bikumariye uko aho hantu ni wawe ntihazobura umuntu ahaza bivuye kuri video yanje bisigura ngo rero dufashanye muri rusange aho kudodora ni henshi ariko ahugururwa ni hake. Hari umuntu ashobora kuvuga ati ntore amafaranga yanje canke ntanga iki kintu kuri aba bantu ntariko ndabona nabo nyene ivyo barimo najarije wico no ciyumvira
hari igihe umuntu ashobora kwiyumvira ati none ntore miliyoni 10 ndazihaba abantu bama mu njyane bama muri ibi nibi bidatahurisa abo bantu bariho kandi ku ruhande rumwe twogerageza kubatahura ariko mu baririmbyi naho navuze ngo si bose hariho vraiment abantu bama muri ivyo bintu ariko hari abandi batekanye hari abandi kandi bafise abantu babafasha bariho mu bisanzwe ibi bintu byo kuririmba canke nibindi biragoye kuvyifasha wenyene ata wundi muntu akuri inyuma basa gushizeko n'ukuboko rero novuga nti abantu bavuga ivyo je ku ruhande rumwe ndabatahura ariko hari n'abavuga ivyo kugira ngo tuburiremo nubwo biruko hari abantu bidakunda ko mushiramye hano mu Burundi ariko haro n'abandi bo hanze biyumvira abantu bo mu Burundi bakavuga ati reka tubatume ko ino mu mahanga baduteramisha ariko nubwo bimwe biragenda nkuko hari abantu benshi tumwe turabona baja hanze ariko turumva impari izo mpari nawe ndibaza yuko kubera ari urimo uratera uja kuko nawe ntukeneye kuzoguma mu Burundi ukeneye kuzoja hanze izo mpari wumva ngo naka par exemple nka Mona urabisiko wari wamutumye ko bena bishe ariko kano kanya ntibamenyanye neza n'abantu bamutumye ko kubgawe kubona tumwe dutera intambwe tuja hanze gusa ukumva n'abarimwe barabatuma ko ntibameranye neza kubgawe ubifata gute uvyakira gute iyo wumvise inkuru nk'izo si nziza kuko je ndi umurundi uko biri kose aha ni muhira n'abaririmbyi bariko baratumwa ko hanze nabi wacu rero hagize uwo bitagenda neza maze kugerayo nkatwe bagenzi we ntibitunezera gusa biravana n'impamvu ivyo bintu vyabaye kuko imisi yose ikintu iyo kibaye kirafite ahantu kiba giturutse swat ikibazo gishobora kuba kivuye kuri jewe cyangwa kikava kuri wewe na hariya hanze rero ikibazo gishobora kuba kivuye ku baririmbyi cyangwa kikava ku babatumyeko rero muri ico gihe nimba co bakiva ku baririmbyi wo kwikosora kuko si vyiza nimba wa mbere agiye bikagenda kwa kabiri uko bizotuma abasigaye ngaha batizegwa kuko bakitwa kajagari nimba bivanaho kuba badutumyeko nabo nibarabe bahindure kuko hariya ntituba tugiye kwangara hariya ntituba tugiye gutembera tuba tugiye ku kazi rero umuntu amaze gushikayo ukaca umufatirana ukagira ibinabiriya kubera ko peut-être ushobora kuvuga ati je nduwaha ntacangira ndamubuza gusa gukora ivyo bintu amatahe ntaco bizokumarira canke ntaco bizakungura rero je ico novuga ku mpande zose kuyiga tukamenya igikenewe hariya ibisabwa tukabitunganya tu ibintu bikagenda bien dusa n'abarangiza twitegeye indi ndirimbo ryari canke iyoyo urayiha basi n'amezi nk'atatu canke ni kwa kundi nyene ritme ni ya indi nyene mzee jewe ukuntu sohora indirimbo bivana n'ukuntu je mbamerewe canke mbameze nk'ubu nakubwiye ko mfise indirimbo nyinshi zanditse ariko nubwo mfise izo nyinshi zanditse mbandanya kwandika izindi bisigura bihuriranye rero jewe ndi muhira nkumva no sohora indirimbo je cangenda n'umutima tundungika harageze nimba indirimbo imaze indwi nimba indirimbo imaze amezi 2 je n'umutima undungika ati genda ukore kuko sinzi izotuma jewe ngera kure kandi sinzi igihe nzoyisohorera kuko hiti ntitegurwa hiti wewe urandika indirimbo gusa ugashiraho hari indirimbo zabaye hiti wewe ikuguye mu matwi uvuga ati niyo ndirimbo abantu bakunze uko bizigura hiti rero irikora ifise igihe rero ko ifise igihe kubera ko ntakizi nanje iyo hiti nkaba ndayikeneye mbandanya gusohora ndayirondera kandi nzoyigwa ko tu rero guha indirimbo akanya ni vyiza kandi nanje sinabihariye sinavyanse ariko bivana n'umwe target yifitiye kandi iyi missing vraiment ndifuza kuyiha akanya gatoyi ndaba ukuntu bigenda ibi biganiro nze ndabikora kugira ngo abantu bambone hirya no hino habeho promotion kuyihama iyindi ndayibaha mu minsi iri imbere akajambo kagasunika rugi shaka yuko ukabwira abantu barimo baradukurikirana baba bakunzi b'umuziki ndundi canke abantu babashaka no kuwushiramwa n'amafaranga ikintu jewe novuga icambere dukunde ivyacu dufatane amaboko dufatane mu nda kuko hariho umuntu dufate nk'ukuje nawe tuba tuvukana jewe nubwo nokora amakosa ngana gute usanga uri kurangwa inyuma muri ayo makosa nyene ibisigaye rero turi babiri ukavuga ati man nubwo nakuguye inyuma hajya ahantu wategerezwa guhindura tugwana inyuma rero muri ubwo buryo ahi wacu tugwana inyuma muri ubwo buryo nubwo umuntu anyerera
kizire yuko ucumuduza hejuru abantu bose bamenye ko yanyereye mugwa inyuma muri ivyo nyene hamumukosore mu nyuma kuko amakosa si meza rero ikintu novuga kindi nuko bodushigikira bakadufata mu nda bakadufata amaboko bakadufata mu mugongo bakadushigikira kuva kuri A gushika kuri Z kuko iyi nzira y'umuziki my friend ntiyoroha isaba abantu benshi bagushigikira isaba abandi bose isaba mwebwe urumva mwebwe murakenewe mu muziki mu iterambere ry'umuziki w'umuntu radio iki ivyo byose rero ubibuze biratuma ushika intege rero novuga nti kuba ari ngahe wacu tubandanye dushigikirana tubandanye dukundana umuntu asohoye indirimbo ntaco bitwaye kuja kuyumviriza ntaco bitwaye kuyihundi muntu hama bari hanze nabo badufashe mu kuduterera muri ibi nabiriye na cyane ku kintu c'uburyo kiratugora vraiment sinobesha ngo turakora ibintu vyatari bituma twinjiza amahera ayo turonka canke ivyo dufise n'ubuntu bw'Imana tu ariko abari hanze nabo nibaze baraduterera bumva ariko vyokunda bana guterera umuntu kubera ufuye guta amahera oya muterera ivyo bintu vyiyumvamo ubikunze uvuga ati uyu muntu reka ndamushigikire ndibaza bizogenda neza cyane yeah. Ndagushimiye cyane Zivan ku kigoro watugiriye ukaduha ikiganiro nanje ndabashimire cyane gose ku rukundo muri ko murereka abantu ntimwari impunzi mwaramenye murandondera turakorana bisigura ivyo ni vyiza mubandanye mufasha nabandi mubandanye mushikana ama visage y'abantu kure bizobafasha namwe mu minsi iri imbere canke mu gihe kiza natwe biduteza imbere no bashimira rero reka nagushimire umuntu wakurikiranye kino kiganiro kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma aho uri hose wubahwe big up on yourself